nafuwa pasi numvise uwitwa Margarita Barankise umwe magi ariko aravuga ati jewe ndanka ubutegetsi bw'i Burundi. Ujya butegetsi ni bubi ahubwo uwo burandurana n'imizi. Mwaramutse sinameze gukora video kuri uyu mushinga nahe Mbayahaga Isidore ariko uno munsi avuze ku bintu bitusha ku Burundi ngize ndekangire ico ndabivuze ko na cyane maze bisingana n'abantu bavuga bati hari gihe abadede bari ku butegetsi bibaza yuko aba opoza bariko barabasaba nakoze ni video bavuga ngo igigusa umukate ngo abantu basaba bagaca babaha ariko abantu tumaze iminsi tuvugana bavuga bati ahubwo burya dede niyo yari keneye gufata iya mbere mu gusaba ibiganiro n'aba opoza kugira ngo bashobore kugarura impene itararenga umurambi kuko imaze kurenga umurambi usigara wabira nkayo. Benshi analize bakurikira baravye ingene akarere kifashe baravye situation iri hagati mu gihugu bakavuga bati abadede mu vy'ukuri ubiravye nibo bakeneye ibiganiro sabandi bantu bakeneye ibiganiro abadede bagomba gutanguza gufata ivyo biganiro cyane mucira umugani nti agasozi kari amarere gasha abagabo babona nibaze bavuga ngo ntitwasemereye. Voilà, reka tugaruke kuri Mbayahaga Isidore abantu benshi bakunze kunyandikira ngo sesangura kuri uyu mugabo ngo ishirika rongora ngo ryarahomvye n'ibindi bintu personnel je nkavuga bon ubuzima personnel baza ko yoba ni nka basese no kubwihoza n'ubuzima bw'ishirika rongora inoza ko abadede ariko batwara nta bindi woka expectinga kumene haboneka leta nzima izokora cour de compte abantu bariko baranyuruza amatungo y'igihugu babibishuze nakoze na video mu gatondo kuri iki kintu ubu gusa nashaka mvuge kuri ibintu ariko aravuga kubijanye n'ugwaruko rw'abarundi rushobora kuba rwatwawe n'ishavu canke n'izindi ntumbero mu buhungiro barambi bakavuga ati tugiye gufata umuheto ariko reka tumuvuze sinzi ndamuvugira ivyo atavuze. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Nafuwa pasi numvise uwitwa Margarita Barankise umwe magi ariko aravuga ati jewe ndanka ubutegetsi bw'i Burundi. Ndavuga uyu mugore ibintu avuze sivyo navuga ati ndanka naka ashobora kuba afite ikibazo n'umuntu ari mu butegetsi canke umugwi w'abantu batatu canke bane yego uvuze kuva kuri nyumba kumi gushika hejuru ku mukuru w'igihugu none wankana na bose icakabiri yavuze bo jenaza ko itori yambaye haga nitori mpora numva nimbonera kure y'ubutegetsi n'ubutegetsi ni unique ubutegetsi nico kintu mugoma mwe mutama responsabilité ubutegetsi ni unique nawe yuko uravuga ubutegetsi bw'u Rwanda uvuga ubutegetsi bw'u Rwanda ku muremere murashobora kuvuga Kagame na Kabare mugabo yuko uravuga guverinoma y'u Rwanda muri rusangi iyo tuvuze ko ubutegetsi bwa Hitler bwisha abantu n'ubutegetsi bwiwe ushobora kudoma ko umuntu umwe mugabo si uwo muntu umwe yabikora CNDD-FDD yaboze impande zose imbere wanashaka kuva kuri nyumba kumi gushika ku hejuru n'abantu bari corrompu n'abantu bagiye biturire nako ndakora iganiro kuno munsi bakora imitumba baragiye biturire abakuru b'amakomune baragiye bitara president n'umugore we baragiye igihugu ubutegetsi bwaboze bwose kiraza noneho n'umuntu ari honnête mu bwo butegetsi bica bimwagira ituvuze Trump administration Biden administration Trump administration ntabwo ujya kuvangura ngo uri kurondera abantu n'abariya ubaronda wo bashobora ayo mazina nawo uwo yaronka uwo kubaza wowe abantu banyuruje abantu wo bamenya uwo kubaza abantu ariko atabantu mugasho wo bamenya uwo kubaza c'est pas ibintu vyinshi na neva n'abategetsi ntibazi wabikoze tuvuga ngo ni systeme tuvuga systeme so ntutangure kujijisha abantu bwana Mbayahaga ubutegetsi bwa dede bumeze nabi end of story ushobora kuvuga amazina karambirwa mugaho n'andi mazina tutamenya ko bavuga ngo hari abagenero batubwira amazina we don't know epi iyo uvuze amazina naho bavuga ngo reka kuvuga amazina bazana ibindi bintu no ifo kunoma iyo bazi mugabo niyo utabazi nabo tutazi tuzi ko system yose iri rotten yaboze navuze ko Burundi afite kwa bukire byose bakimotherapy so ivyo bivaneho ubutegetsi abantu bashaka kubwanka iyo wanze ubutegetsi banka bwose ntuvangura ngo naka n'abantu beza barimwo kubera bacecetse kubera nabo bariko baprofita nabo bajamo epi abadede iyo hageze ko bakiza ubutegetsi bwaherutse ngo babandi barashiramo mu kivangi n'umututsi ragwaye imvunja bamushiramo mu bari ko barajya mugabo mubyo hageze oya ngo cagura ngo vuga naka no ubutegetsi bwa dede buraboze buragwaye tuvuga uko buri okay nimba bahaga ko nyumva buraboze n'abantu mu bushigikira nuvuga ko
ivyaha vyawe kwiye kubagira mbere wanashaka nk'umuntu mukizo uza gushigikira leta y'inyicanyi nk'iyo n'abasoma. Okay, bo hanyuma reka kumbonera bumvishe ico kiganiro ntuzeye iyo diskuru canke iyo interview Magi yakoze, mushaka kugenda kuyisanga kuri Amajambo Africa. Umenga umunyamakuru musanzwe muzi mu Burundi, jewe burya baba jeune b'abanyamakuru bakuze narahavuye, mugabo izina ry'umengana naryumvise Eloge or something. Anyway, mushaka kucumviza kuri channel yitwa Amajambo, mugareka umvize ivyo yavuze. Yavuganye agashavu kenshi kandi bitahurika, ariko ndababwira impamvu nje nimvira ko agashavu Magi afise kari justifié. Urambuza kuvugira mivumbi kumuvumba, ujya butegetsi ni bubi, ahubwo uwo burandurana n'imizi. Yabari byashoboka nibanyumve basubire, abarundi bari bakwe guhaguruka bakisubiza agateka. Kubera iki abarundi bibagiye wa mugani wa basokuru ati hakubimbwa wo bimva. Igihugu catwibarutse twese ntigishobora kutwagwa ngo kiyobogwe n'abicanyi n'ibisuma abambuzi y'abantu ngabo. Kandi abantu benshi rero ngo Magi ngo bizogukora byarangoze, mugabo nihabi ikintu kinezereza naho bambeshe ngo ngira kudeta. Okay, encore une fois mushaka kuja kuraba ikiganiro cyose kuri Amajambo TV, Amajambo Africa. Magi afite ni jambere genda muna avuganye agashavu kangana nkuko nibaza ko kandi nkuko navuze vyumvikana. Magi kubatamuzi kumba mushaka kuja kurondera biography yiwe, ubwo yakuronka PhD doctorat honorifique kuri university imwe muri United States of America, ngushaka kwigira 9 kubera action humanitaire ziwe yakoze. Donc kubijanye n'abadede ari hano yari afise Maison Shalom je kwa muri za Ruyigi, ubona ko hegereye Tanzania. Aba badede bakiri muri Maki baragwara kubera atashobora kuja kwivuza ku bitaro officiel canke batari bafise ama hopito, bagenda baragendana mu mashamba. Urumva iyo bitaro vya Magi, iyo facilité za Magi barazikoresha bari muri Maki ku buryo ngo yagira na probleme n'abarase bari ku butegetsi babo. Yo yavuga ati wewe nawe uri mu Makizare mu bandi nawe uri nka Burundi. Abantu bakaza kuhavyarira abamakizare barongoranye mu ishamba bakavyara abana bakazana akabarera, ku buryo nkuru nziza ngo yamuhaye ngo na titre ngo ya mama Burundi, ni wenyene ngo yamuhaye, aramuha n'udushimo tukomeye cyane. Mugabo hageze yuko 2015 abonye ibintu biko biraba ibujumbura, arasemerera. Gusemerera nibaza ko Magi atatoye umuheto, kumbura bari mu Burundi mumbwira ko yoba bamusanze ari hejuru ya mitrailleuses. Asemereye bati uvuge uhavuye n'abamutera umujugujugu ngo baca baramuhambura ibintu byose yari afise. Mushobora kuja kubitohoza mu archive. Uno musi nagomba kuvuga kuri Magi, mugana shavuga ko akagashavu araho ndibaza kava nuko kumbure nka Magi kumaratabwa hunge. Okay, yaramaze kubona karamite, mugabo abonye hano hari inkambi y'impunzi amfete, urumva ikigongwe. Ubonye abantu bari mu inkambi yose uzoja kuraba, uraraba aba bajene kazoza kabona akahe ba désespéré mbaye hagariko yitwengera ko abakobwa bafita ku nguvu. Urumva wowe wenga n'igiceko, mugabo mu bantu harimo situation biri hopeless. Urabona ko wihebuye cyane ingene situation iri barimwo. Bo nico nashaka kuvuga kuri iyi discours ya Magi mbahaye, ariko aramwagiriza. Je naje nuvuga ko abadede harimo abicanyi, ivyo ifo consolodize. Abantu baragiye barapfa hirya no hino. Ejo nakoze video kuri Buyoya, abantu baravuga ibi, mugabo harimo conclusion ko kubibi byose we yakoze abadede baje bamumina inshuro 90, kuko novuga bo bari mu mahoro. Buya usije cyagiye cy'intambara womagiriza abantu hishe ryari gushikana na 3 amatora ndadayaba inyuma niho kubera bari mu ntambara. Abantu bari mu ntambara abadede barica abo kwa Buyo bakica kubera mu ntambara bien sûr. Okay, ndako ndagisubiza n'importe kwa mwaje avuga ko abadede kuva za safisha abantu bagiye batamuruzi amazina nama navuze ngaha kuri platform, nubo abantu bakicwa bapfunze gusa. Ivyo byararenze urupima afite umuntu ntakibivuga, umuntu yarihebuye. So il faut appeler le chat par son nom, monsieur Mbayahaga. Okay, il faut appeler le chat ou le chat ou le renard ou l'épervier. Mbega ingona niki parlons. Okay, reka dukomeze. Nawene kirimwe amajambo hugoma hugumuka no kugumura abandi ndetse no gutuma abantu bagomba kwishora kuri songoye. Yavuze ikintu ngo mugabo
ngo hakubimbwa wobiki wobimva donc wopfa umupfa mugabo uri kurarondera ingene kuraho ubwo butegetsi uwo n'umugani w'ikirundi n'abadede urabona ko iyo hageze ko babyatumvikana n'abandi bavuga ngo twagifashe ku muheto namwe ngo kwifata izo gasamurwa n'ikindi uzotangura intambara izohererewe abadede ahubwo bafite imigani iteye ubwoba cyane bari kubigisha abana b'inzoya come on hamagaye ahavuze iki tavuze ati hamagara haguruka tugwane abwiye bandese ashobora kuba ivyavuze ashobora kuba yavuze rega mbaye haga nuko wowe utabaye impunzi ubuhungiro ni situation mbi cyane ubuhungiro ni situation mbi cyane umuntu wese ashobora kuyikuramo arayikuramo niko bimeze mwewe mwaza ngo n'ubuntu bw'ububandi bibonerekana nyambari we kayibanda mu Rwanda nyene mu kumbure nko mu masosandi komsa sinzi ko FPR ntihari bwavuke kumbure bo barandi batutsi batanguye ka resistance ngo n'ababandi ngo tusigazo c'abanditisme. Que faut-il penser selon vous des Inyenzi, des terroristes Tutsis? Est-ce que cela représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsis? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Et d'ailleurs, depuis que vous-même vous avez circulé dans le pays, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ces terroristes Inyenzi. Ntashobora kwemera ko ari bafite revendication politique ko c'est droit yo kuba mu gihugu cy'iwabo. So nejo bundi igihugu cyose kirimo impunzi cyo gishobora kuba stable kuko impunzi zikene gutaha. Ejo tuma kandi mvuga ko yabo yaramuhizi boya muri 90 yaragize initiative yo kugera rapatriement des réfugiés cyenda vyibukana n'umuntu w'umu adolescent twana abahungu bavuye muri Rwanda muri Zaire baje bamwe bagashikira mu mashure abandi baraza bakabuserva bagasubira inyuma kubwira ivyo babonye mugo yaragoze yaratandinze kuboko come si nimuze nimutahe abadede imyaka yose bamaze kugorora ukuboko kangahe bahamagara impunzi ko ziza usibye abo baza ngo bace batamugasho bagomba ngo bamujeri muzopfa mu mijira muragapfa mwangara ivyo shaka uri umuntu utwara igihugu abo bamujeri abo bazopfa bangara ntibavukiye mu Burundi basokuza abo ntibavukiye mu Burundi ntibavuye Kirundi sabana bo Burundi none ucuvuga ngo bafare bangara nkuko wowe umenga ntamoko bafise bazobapiga nyene bazobapiga ndakubwiza ukuri umutayirondere ntuzere reconciliation vyihutirwa cyane muzoze murandiye kumbure mbaye haga uzozura hinduranya nk'ikirira habiri mugabo ndazi ko arazopigwa ntugira ngo nugufyina idubu ntiriza riva kwizima aho kuva kwizima gupfa biraruta kuva kwizima icyagatatu mbere ndanagifatanye n'inama nshinga amateka y'u Burundi sibyo il faut que le président de l'Assemblée nationale le bureau n'abandi bagira batanguza enquête parlementaire ku bana b'u Burundi bari mu ikambi y'impunzi imahama n'ahandi mu Rwanda kuko nubwo baba barahuza bagomana statut yo gukora abarundi kandi n'amashinga amateka irabirekuriwe gukurikirana ingene abo bantu babayeho n'ivyabo uno munsi ndabivuga kubera iki okay mbaye haga umuntu ari kugira umutegetsi yakumu dictateur arenze cyane umuribuka igihe avuga ngo ntuzeye Faustin Ndikumana ngo ni nk'umubu ngo umunsi we ngo bazomucakira kujya bacakira umubu no muntu ariko ko inama nshinga amateka y'u Burundi nibibazo bihanze u Burundi butafise petrole butafise ntuzeye amadevize batari abantu cafe babajya ibigori butafise ifumbire numvise hari n'imbuto abanyagihugu bariko barariha amafaranga sinzi ukuntu umuntu agura ibigori anza guca kugura kwa mustani no kumbonera kure u Burundi imasoko ari karasha ibintu vyinshi bihanze u Burundi icihutirwa baje mu kindi gihugu kwengwa abana bundi baseko droit mbaye haga wowe izo droit yahe
igihugu ntigifise ububasha na butoyi ku gihugu cyo hanze, nta bubasha na bukeyi leta y'u Burundi ifise ku bantu bari mu Rwanda, ukuntu bari muri Tanzania, ukuntu bari muri Zaire, ku bantu bari ahandi. Bo bashe kumvikana leta y'u Rwanda ico gihe bo bahohotera kujya bahohotera bari muri Tanzania, mugabo nta bubasha au niveau international bafise ngo ni inama nshinga amateka. Munaniwe no kujera igihugu ibintu biboneka vyoroshe, ibindi bihugu byose bishobora, mujora kuja kugwana n'igihugu cy'ugo yego genda mubabwire ko mora baheze ntimujabuke none mwe namuronde n'amashinga amateka, fata igisirikare mugende imahamira aho kujya mu masamburi ngo n'amashinga amateka. Abo donc aba badafise ikintu ca mediocrité politique meme, ntiwumva ko aba impunzi bari protege na droit international yuko u Burundi gouvernement ataseye nta kintu na kimwe, zero chose ifise kuvuga ku mpunzi, kiretse impunzi ko ivuze ati ngomba gutaha, u Burundi bufise nuzeye responsabilité devoir yo gufasita uko gutaha. Mugaye impunzi kuvuze ngo vyo kugumayo nta relation nimwe na ntoyi bafite na leta y'u Burundi. Sinumva wowe iyo n'amashinga amateka uri kuravuga ko yoza gusorongora abantu aho bibereye biturije bahunze ngo mubasangeyo nimugende nimutekere nejo mugende. Ni kubera ikambi yabaye pepiniere yukuja gutoramwe imisore kandi bagatorwa ku nguvu, bamwe bakaja kubigisha inkoho, bakabaha ibigwanisho n'amateni, bagaca baronka mu ntambara badashaka. Reka ndakubaze, wibaza ko CNDD-FDD yakora pepiniere abagwanyi hehe? Mu makambi Mutabira, Muyovozi, Minembwe, Nyarugusu, iyindi hariya muri Nord ntiboka neza. Hello ko mwibagira n'ingoga CNDD nayo yafise pepiniere, yafise base, abagore babo bagwaye baja kwivuza mu makambi y'impunzi. FPR bon c'est ko bari mu makambi no ko mugabo nabo bari impunzi ahantu. C'est pas of course nibo bagomba kuja kwibohoza abo bari impunzi. Nushaka baja kubatora mu mugamba canke mu kirimiro, baja kubatora aho abantu bagowe no bafise ntuzeye novuga urgence yo kwibohoza. Vous ne pouvez rien faire. Ikintu mwebwe mukora mw'abadede nuko mugwa mudadeka. Ikintu cyo gukora nukorosha. Ikintu cyo gukora nukorosha mutinyabona nimuze. Abantu benshi ubahitije kuja kugwana muri Congo no gutaha mu mahoro, botaha mu mahoro bien sûr. Nta muntu kujya kugwana ni last resort. Ni ikintu cyanyu mukora. Umuntu aguhitishemo kwa ikintu mutagwanye nuko aguha ikintu mugwanye ahitamo kukimuha mutagwanye. Mugabo benshi barashobora kuvuga ati bon niba ari nzira yonyene kukironka nta kundi, et surtout ikintu cy'ubuzima, ikintu cya citoyenneté nuko bimeze. Nta muntu ashobora kuba angaho ari apatride indefiniment, ivyo ntibishoboka. L'histoire de la région yarabitweretse. Noye ko tuko turabasabane mwegera aba bantu sabo bari mu Rwanda gusa, muri Tanzania barahari, muri Kenya, muri Belgique, babamvuga inyumvira, ba Emmanuel, ba Sinduhije, ba Pacifique, ba Busokoza, ba nodondagura nkaruha, ba General niyo mbare, barondere muganire bibananirira hehe. Ibi bintu muguma muri abasovaje gute? So niba muvuze muti inzira yonyene yuko mutamundi nuko mugwana, none mumva shwa mubahaye choice ye, hari shwa mubahaye, nta shwa mubahaye. Je sishikira ibintu by'intambara, mugabo attention. N'ikimenyamenya dufise benshi bafatiwe ku rugamba b'abarundi bavuye mu ikambi imahama, bamwe baguye ku rugamba, bamwe batogomeza M23, abandi bagwana muri mihari yindi, sivyo? Yego. None Magi ko afise ibikorwa akorera muri ya kambi, Yesu abo bana bagenda ntazi ivyabo. Ariko nkambaye haga wowe uri umuntu w'ikigabo n'uruda ni iki uja kurandagira ku muntu w'umutamakazi koma, kira ko abagabo bahora biyemera bakavuga ibintu by'abagabo gusa, uja kurusaku nk'abakecuru koma. Jeyo abasenede bari kumuyashana ku muntu w'umutamakazi muri ridicule. Mumva ngo muri hangange mu sa general mufiki Magi umuntu w'umutamakazi atazi no gufata pistolet. Magi avugana gashavu, umuntu afise droit yo kwiyexprimer, twese droit yo kwiyexprimer. Magi afise niwe mukuru w'ikambi, niwe ministre des relations extérieures mu Rwanda, niwe ministre de la sécurité mu Rwanda. Magi elle ne peut rien changer.
aravuga nk'umuntu w'impunzi nk'uko tuvuga dusemerera nk'umuntu ashavuzwa n'ibiko bira mu Burundi n'ivyo badeze bariko barakora meno vuza cyane pa muboneka ko muri ridicule munano b'abagabo magi come on dude come on now come on nukuntu kuzamuyihagarara ko kameme ifo ko muhangana n'abajya abagabo mu gihe ko kurunda umuntu mutamagazi ariko agaburira abana n'abafakazi magi come on ko atigeze avuga ati hariho abana bari kubaja kugwara intambara kandi bariko bagwayo nyabona nibarabe iyi complicity hagati ya leta y'u Rwanda n'indongozi za HCR n'amagi mu Rwanda n'aya mashirahamwe yandi akora mu vy'impunzi yifuke le parlement y'u Burundi itanguza enquête parlementaire tiwe enidio okay je ibintu byo gutukana yagenda bikora uyu muntu mu idio vraiment umuntu mu idio mbayaga wewe vyagize ngo ube idio gute mugabo ube populaire kuri internet ukumva yuko parlement ifise uburenganzira bwo kujya investigation mu makambi ari mu gihugu atari cabo epe warabwiye historiquement amarebellion menshi avuga mu nkambi ko abantu b'impunzi no bafise umujinya mwinshi wo bashaka gutaha afese no mujinya ntashwa yindi muhamu wabahaye none wowe wewe nuko utankora nuko wewe utaraba mu nkambi mugabo navuze ko wageze kujira inkambi y'abanyamurenge wewe ni ya situation wowe bama indefinitivement ufise yindi option yo gutaha nibishoboka so mugomba kubaha option ubie mucishe mu maguru cyangwa mushe mu migere cyangwa mu mitwe mugabo option gouvernement mu fise amfete intuze ya muvuga ngo leta mvyeyi esko umuvyeyi abonye umwana yivumba yakagenda cyangwa amukubise agaca yirukanga kubera yase ko inkonzi muremvya cyane nubwo yakoze icyaha agaca yiruka ku muhana wo kwanaka aca tanga uvuga ngo uwo mwana ngo mwicire hariya narakagwa hariya ni mujeri azopfe yangara nka gahini cyangwa arondenge n'umwana amugarukana mu rugo iyo leta mvyeyi y'ibisoma mvyeyi toka mwebwe ibintu muvuga biri contradictoire tubimenye amatohoza uyu mugabo w'uruta mbega muri leta washinzwe iki amatohoza tubimenye amatohoza reka kwa wigira umuntu wivyimbisha kandi wemba yahaga on verra reka turindire sino gucira imisi nakuremye mugabo ibintu vuga nta sanse bifise ibintu vuga kandi nk'umuntu w'umukozi w'Imana nta kintu na kimwe nta incentive nimba ari iyo ndayuko yaburi kuragaburira nta kindi kintu wakora nkukora utiruragoka nk'uku burya hari abantu bavuga ngo uweza kugoka ibigori bikera none ejo amahoro ntiyaboneka mbaye haga cyangwa leta niyo zahinduka ibintu zozo bisigura gute wari wabitumwe nande wofumona umudede nyene yavuga ati bon je niko kazi nakora je twarakivunikiye cyambo cyabande mugabo uri upfa kuvuga gusa nta sinumva impamvu wo kwivana muri eglise abantu bari kora kumva umuntu uvuga ubutumwa neza uri articuler warushe ko ntabwo uri directeur general wenyene hari abandi ba directeur general ngaho ishirahamwe kajaka unatururongoye hari andi mashirahamwe ngaho Bujumbura menshi cyane mugo ntabwo ubona ba DG babo bigwaraza gufukama bavuga amahopa wewe ivyo wirwa abandi ko bajya bakicecekera wewe wirwa uriteranya n'akarere kose for what seriously araba abantu ko bakiriho nimba batakiriho bavuge bati bagiye barihe bariko bakora iki tetemwezo hanyuma cyegenda gute asupose ko parlement igiye ikakora enquête sinzi yo parlement undi enquête zokoresha mwebwe mudashoboye no kugira no guha umuriro n'amazi 10% de la population idio batazi no kushobora kuzana ama devise na petrol mu gihugu mwebwe atakintu na kimwe leta atakintu na kimwe ishoboye iyo bije yo kuja ku investigating amakambi yo mu mpunzi muyivanye et puis à supposer ko mugiye mugasanga c'est pas l'année passée moi j'ai n'ibihumbi umusanze igihumbi kimwe harimo bine ivyo bitatu ntimo qu'est-ce que vous allez faire et pareil mukeneye enquête kuvuze ko mwaba mwafata kuri télé kuvuze ko ces informations zo kwaga izo ziri enquête niziki vous avez l'information déjà ni mugiye cyo mukora kisho mukora kindi cyaka mu misambure option number 1 y'abadede y'akagangazo option number 2 ni mu bitega umunsi mu bazoza faut kubitega option number 3 yayo nayo yoroshe nimubegere sinumva ukuntu mushobora kuba muri intwaro mudashobora kugera muri 21e siècle muti reka turabe ko twogerageza kugera rapprochement n'abantu bari hanze I don't understand sinumva en fait iyo mentalite y'ubushamba ukunda ashobora kubasohokamo munyuma mugatangura kwitasa cyangwa cyawa abanyarwanda nyene ngo urabona ngo baja kwitraininga nyene none ubu sino kubesha akagira ngo genda jye umuntu wase ibintu rero bimwe by'umuheto suko umwami ngo genda turi kumwe
kandi haje kugenda akagenda umwami gusa umuheto ugasigara. Izi mvugo zo gusuka abana ngo nibagende ngo hagupfuri ngo hakuba imbwa wobimva, ibi bintu si byiza. Mugabe ivyo n'amadede nivyo muvuga abadede aba baneva nyene bakiravuga ngo Burundi bujya bukaravyerera abareveriyo gisambwa n'ikindi n'abantu basaza imede yamaze kubaremera amaze kuryoherwa n'umukate ukagira insozi zivuze boja kuri tere no izo mbonera kure mugo murahendagiza batemagura abantu bica abantu umunsi manza zaciwe abo bantu so bazoza baba kuri gacaca babagara matinaka niwe namenaka yagize gute wembaye haga hari umunsi urafata umupanga canke umuhoro canke umugozi ngumane ku muntu wembaye haga uno munsi vyotangura wewe woba mu wambere afata inkojo no panspa mugabo muri mu bavuga bamukokeza mudadika mugira gute ngo tuzobagwanya nibaze tuzobapiga mugabo ntabwo wozo uri kuragwana nawe uri muri abo niba ushaka kuvuga iyo migwi y'abantu bavuga batazogwana nawe uri mu nawe ntabwo uzogwana none we kuri umuntu umupasiteri umukozi w'Imana kwa abakozi Imana bahamagara kurondera ihumure kurondera bavuga ngo ni Prince of Peace Jesus kurondera amahoro aho baherereye wewe kuva ndakonye ngaha n'umunsi yuhe uravuga ijambo ry'amahoro n'umunsi uyo uravuga uti reka turabe intambara muri Kongo uwo urondera ahantu hari Kabira akarondera Kisekiti akarondera Makenga akarondera Kagame bakicara hamwe kumbure hoboneka peace ni ryari urigero bivuga ni ryari uvuga tu ibintu biri mu Burundi turafite abantu b'impunzi benshi baba politiciens nkuko navuze amazina reka tubarondere hari abantu babujije ijambo hano mu gihugu barwasa reka twicare twumve yuko twuva muri sorte tutwa muri vyagwaserera ko naho mu kiguma ko n'ubwoba na embargo no kwiyanklava no kwigwa muratukana iyi siyo nzira yo kubaho mbayahaga there is better kuko utozana iryo jambo ryihumure kuto nk'umuntu w'umukozi w'Imana utotangura kuvuga ibintu byo kwegeranya abantu byo gushira abantu hamwe kugumuvuga ibintu byo kudadika ugiye kuraba Marguerite Barankitse yatwara Maison Shalom ukaraba ivyo amaze imisi ashikiriza matubwiye mwarumvise ngo hakubimbwa wobimva yewe barabivuze utahura ikinarijya Magi mu vyo amaze imisi ashikiriza agomba kwerekana no kuvyura agatima no kugomba kwerekana yuko intambara ari uwo muti wo kugira ngo Burundi butere imbere. Bo deja Magi sinzi sishaka kumuvugira mugabo jewe nibaza ko atamaze imisi abivuga niryo rya mbere je navuze nabonye avuga na gashavu kandi nta kindi gihe je ndigira mbona nuko umenga arafise radio nko kwasemerera ariko asemera di jour ni interview yakoze haheze igihe kingana gute nayibonye il y a quelque temps hari je crois July haheze nk'indwi zibiri peut-être mugabo suvuga ngo amaze imisi abivuga neza ko ari uwo munsi wonyene yabivuze sinzi ko umurengera bamukurikirana bagira. Et puis nkuko navuze umunyagihugu asanzwe un citoyen simple afise uburenganzira bwo kuba outraged bwo kugira bwo gusemerera bwo gushavuzwa n'ibintu bikora mu Burundi en principe mwebwe kumbure kora muri position cyo kibaza abandi bavise iyo bariko barajya ntibashaka kubona ingene isi meze ingene Burundi bumeze ingene abandi bahanzwe sino mu Burundi umuntu wese ari honnête vraiment akara situation mu Burundi ashaka kubona yuko hari ibintu byinshi bikenewe kugororwa ate n'amacakuri gusa ariko economy justice ejo sinumure kanyandike tuvugira abantu bapfunzwe ngo amadosiye yaribwa dude sinubo kuntu en fait bon kumbure sinzi ibyo muri ko murakora mugabo umuntu ariko arasemerera umuntu akasemerere mugabo je nibaza yuko umuntu ariko arasemerera ibintu byo mu Burundi baranaka ko harimo ikibazo kinini cyane utubabuza yuko basemerera sinzi gituma muri ko murataka umutamakazi arambiwe n'ivyo ariko arabona ntabwo Magi nta bana ari karariza okay Magi afise citoyenneté yo muri Europe ndibaza muri je crois Luxembourg Magi ntihaza ko afise amafaranga muhagi yashobora kugenda muri Europe agakukuruka nk'abandi ikintu kimuhanze no kubona gusa abo bana bariko baragorerwa mu makambi Burundi novuga ko yiguze d'une manière yitangiye buri ko bumera uko bumeze ko mu tout le monde hari abantu benshi bafise
citoyenneté mu bindi bihugu badafise vyinshi bariko basha bokora mugavuga ati no igihugu cacu kiraza ko mugitabagaza kuko kiracyari ciwacu turacagisangiye hari igihe abadede maze ko igihugu cavuye kiba intuzeye itongo ry'umuheto no it's not niko ciwacu twese okay bo magi je nibaza yuko afise umutima mwiza wo gufasha ndabizi sivyo mugabo wose akagira faiblesse yo gukoreshwa n'inkozi z'ibibi nico mbona cyonyine bo iyi arrogance rero y'abade naho yanka umuntu wese avuze cyangwa arakoreshwa eske umuntu akuze nk'urya afise prix angana kurya yabaye mu Burundi igihe yari kagabura abasende yakakoreshwa n'inkozi zibiye izihe kumbizo nkozi kibubwa n'abadede nibo yakoreye neza no abantu bakuze ashoboye kufita icyiyumviro igitekerezo opinion ku kintu cyangwa kiriya nako ndavuga n'umugenzi umwe kuri opinion mazimeza ntanga kuri buyo yavuga ati abo tutayihuriza ko c'est très normal je ndashobora kuragira lecture personnelle nkagira observation y'ivyo nabonye y'ivyo numvise ngaterateranya nkagira conclusion yiwanje nkayisohora iyi ni opinion yiwanje atahandi vuye ushobora gufita opinion bitandukanye c'est très bien mugabo jewe lecture yiwanje conclusion yiwanje que j'ai tiré nkurikije iyi analyse nakoze uku niyi ndetse vyumvikanye ko très bien ni sawa aneze wawe yigumanye yiwanje ndayigumane nuko let's agree to disagree muga gasuzuguro ngo hari abantu bagukoresha ngo hari abantu bagutuma uri umukozi wa Kagame uri umukozi wa Kisekedi no turi abantu tukuze umuntu akuze imyaka 30 abageze level niveau ashobora guformera idée guformera opinion guformera observation guformera lecture d'une situation so abo bantu bamukoresha ntabo usibye abadede nyene no inkozi zikiba badukoresha twese hamwe tubiravye umutima mwiza wo gufasha abantu arawufise muga politiki ya munyankire nayo yaramufasha kugira umutima mwiza ugacugira n'ibikorwa byiza bimwe bishingirwa ntahe n'abantu mugabo kongera ukaba ufise faiblesse ugomba gukoreshwa n'abafise imigambi mibi usanga byose byabaye potopoto ndakubaze Magi mwamwirukanye yakoze iki mu Burundi ikintu wagiriza Magi yakoze umuntu yishe umuntu yirutse inyuma itongo yivye umwana yacumise urushinge rw'amazi agapfa ni iki exactement cyatumye Magi mumwirukana mukaca mumukatira Magi n'umutahi c'est trop ridicule abadede mufise ikintu cy'inzigo y'inzikira y'agaherayo mugaca mumyaga n'ibintu byo kunyaga twaberuka kira twatse uko vyaze mu Burundi none severe 2 3 4 5 zizoboneka ryara ahubwo tanga kuraba abantu manyize ibintu mu basubize so Magi on a personal level mwaramutushije yari umuntu afise organisation yashobora no kuba yararonse Prix Nobel numvise ngo na Mzee Karavembo nimba yagomba ronka Prix Nobel mu biruka ko abo bantu baragira neza bari kubafasha Barundi abahutu n'abatutsi abadede n'abadedure mwese areka arabawunganira mu biruka ko mu bateme jugujugu murashira kw'ivyaha mu bakore inteba ishushe mu banyagutwabo abo barakeneye undi muntu ababwiriza kugira ngo babanke je wanyenda banka atakintu masahuye je ndabanga nta muntu yasahuye nta mutaye mvise muganda banka kubi yoreka kubanka gute mwaramusahuye mwaramuhungishije come on now nta muntu abatuma barabaraba usebye akavuga ati abo bantu bikibi abantu babicanyi abantu basuma ntibakwiye gutwara igihugu na kimwe end of story okay kuvuze kugira neza mu gihe mwadushikirije ko hari urwaruko riko rava mu nkambi rugenda rufira muri Kongo kandi izo nkambi nawe ifite ibyajejwe rero gufasha gutuma abana b'igihugu bareka bagapfa mu gihe bajeje bon est-ce que Gaël Magi ajeje wa jeune nkande Magi n'impunzi mu zindi mpunzi okay Magi muri structure iraba ministère de l'intérieur mu Rwanda sinabaza ko arimo Magi muri structure HCR ayo kashina kenshi ibishinzwe impunzi sinabaza ko arimo Magi muri gestion y'impunzi ashobora ko arimo nk'umuntu asanzwe batoye kumbara represent abandi bantu mu kintu mugabo je ntavyo nzi ko arimo n'umunyagihugu wundi yahungishijwe ashikaho mugabo abantu afise amatara yarasanzwe akora ibikorwa akomeza ko ibikorwa vya volontaria mugaso gwa ko afise ubasha mu gihugu tuko matabwo yarafise kuri CNDD-FDD yarafasha gusa ko ari mu gihugu serivike tuma muja kumwagiza ibintu mu nkambi sinzi ko yavuga ngo ukuje ushaka kujya nakora nta buri mbuga gukoza iva mu nkambi ntabwo ari wabijera none yoja mwibarabara ngo ntimutwara abajene edaye nawe yo nabahanura bumaze ati none mama utujanye he tugume hano mu nkambi asho guheza primaire ukabara ho bwa secondaire ukacuguma ngaho uberabera come on utarabura ukavuga ngo no budahwa aho tuzoyimubaza
cyo tunavuze batanguze ntuze iyo enquête. mbega Mbayahaga tuzobimubaza urinde wewe aho tuzobimubaza donc iyi arrogance zana abadede bayivanye kuki wewe utibaza ko ibi bintu tuzobikubaza ahubwo ibintu mwe muzobibazwa Magi mubaza ibiki hari umuntu wovuga ngo Magi yarishe abadede umuntu yoshira ku murongo abantu bishwe bati tubabaze wo bikora bwana Mbayahaga abadede wabaza ubutare bariko bariba abadede tuzobimubaza donc kukuntu ko abadede bibaza ko ari ibintu by'ibiti n'amabuye nimwe muzomubaza mubashe muvanye he kuko umuntu ashobora kugira yego umuntu ashobora gukora iciza mugateye icyo ashaka gukorera akeneye ukogera ko gusa mugabone yuko bihuganisha ari mu kibi ivyo navyo no mwagiriza mugabo ijya mvugo yavuze ko kuvuga ngo hakuba imbwa wo bimva yashatse kuvuga iki ariko Mbayahaga wo kudondoranira ibintu wamugenda uravuga ngo abantu ngo tuzokubica nk'imibungu fose ngo azopfa nk'umubu bo nuko nakwekana vyuga ku banyamurenge vyo birarenze no ku banyarwanda wumva iryo jambo rimwe yavuze mwabonye akavideo kangana n'imisegonda 15 ko ari ikintu gikomeye cyane hako wumva n'umugani w'ikirundi uzwi neza nta umugani wabona kuja ku deciphinga n'ibiki mugabo nawe uvuga ati tori Rwanda cyo gupigana iyo ni droit légitime nibaza yemewe no mu makungu ko iyo ukikwirukanyika kwa kutago usubasha kuguforosa indani ndabikubwiza no kuri naza ko sinzi umujuriste international mugabo nibaze yuko hari umuntu uzeye combat légitime pour la liberté pour les droits de l'homme hari ibintu novuga basic human rights kwisi yose utabironse birarikuwe ko ubigwanira ivyo nagenda kumenyesha pana Magi pana bari mu Rwanda naho mu Burundi wanashaka naho mu Burundi abo bantu mwanize mwirwa murapfunga abantu murasonzesha abantu bako bariga abantu bashobora kwivuza abantu murabakanka no mu Barundi barafise uburenganzira bwo bati hakubimbwa twe turagiye kubimva enough is enough kandi time will come igihe kizogira bwana Mbayahaga urabona ukuntu haze n'umudawaduduze ndakubwira mu Burundi abantu bashonje kandi bariko barakora wewe parayeri uba wicaye ngaho mu biro atakintu uriko urakora ugahembwa ugatunga tanditswe hari umuntu ariko arakora ayigisha kuva mu gatondo gushika ku mugoroba agaca toso akaja kurima yaje kurima mukamwemana engrais chimique akagoma sonza akabona ingene yigisha abana n'ibiki mwibaza ko ibintu bazoguma bavuga ngo okay it's okay ngo Mbayahaga kameme bavukanye imboto nibagi no abantu they will rise up abantu bazobahagurukira je ndiko ndabibamenyesha n'ibicare ngaha bazobahagurukira kuko bose uwo mugani w'ikirundi yuko hakuba imbwa upfuma uba imva ntabwo umugani wemvanse ntabwo imigani y'ibituzuka nk'ivyo vy'imikate n'ibiki n'umugani wa kera abarundi bose tuzi okay abagomba ko babimva ari bande izo mbwa vuga uyu munsi nizihe yari yivuze niwe mbwa niwe agomba kubimva cyangwa arafise abantu abona yuko no munsi abagereranya n'imbwa mugavuga ati mwofuma mu bimva ni bande bo abo bantu kwatse mu bitimbwa mwe mwavuze ngo ni imbwa za mujeri ahubwo nina mu muntu abivuga mwe mumaze kubashira ko etiquette umuntu wese avuze nabe we uri mujeri mbona cyo ngase nzu muhizi ngo muhutu dibagiye kama cha kwitwa yasezeye yaga ngo nguyo mujeri bongi image nguyo mujeri ngo tuzoyifata bla 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 nimwe mwamaze kwita abantu bose za mujeri imbwa nabo bavuze po ko mutwise imbwa reka twemere tubimva no they will come for you barabaziriye mwana bakana amahitamo yacu ni ugupfa kuruta kubaho ariko tukagera ku ntego mu gihe isaha igeze ugwaruka ariko ruwiga ubuhinga bwoteza imbere isi haba ubuhinga bwa none ugiye kuraba abarundi bamwe bari mu makambi y'impunzi urumva ko mu vyo bariko bariga hari bamwe hakuja ku ishuri bariko batwarwa kwiga ivya gisirikare yego ku bwanyu mwene aya makosi yabaye araheza ubwo gwaruka rugakinyirwa nande bo ankoro uri kubakora mu nkovu nta bajene bari mu nkambi ntibari banse kwiga ntibaranse technology ntibaranse AI mugabo bayikure hehe kuko bo mwebwe muri abendaze ko mutaba mu makambi y'impunzi mugabo mu nkambi y'impunzi bayitanga ni no man's land you are on your own dude you are on your own usanga aba diaspora bari ko bateratanya udufaranga baguraga karamu kandi bari abantu kumbure mu bari bifise so uri kubakora mu nkovu bana Gaël kubera utaraba in their shoes nabo ntabwo gwanzi ya technology ariko kandi tugaruke mu Burundi mwebwe mu Burundi abagende bari gukora iki je jure ko abagende bari mahama bari ko baronka education y'akanovera gusumvya izo mbonera kure ziri mu Burundi
so ivyo vyihoze vyo kuvuga ngo ntibariko bariga technology nkuko muhinga mu Burundi ni Singapore mwaba mu laboratoire mu robotics ntimwaba muri ko mufyatura amatafari n'amaboko ibintu bibagwako je nako ndaraba imbonera kure zikoreye igitamahero zikamajana 8 igiti cyo guterwa na diga imwe gaere ivyo reka kwihema abana reka kwihema ariko kandi muri gukora abantu mu nkovu kuko ndisiba bijanye mu nkambi y'impunzi nta muntu yahisemo ngo Burundi amahoro abaye menshi umusesekara inyama nyinshi hano muri kino gihugu nshaka ingurube nshatse iki reka nigire mu ikambi nze ndirira ubugori come on jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngaha mvuze ntuno munsi ngimbata ndaja ku imbata mvuze uno munsi ngira ukwavu mvuze nginyama y'ingurube ni ingurube mvuze ngiyinka ni inka mu bisanzwe iyo umuntu ari impunzi mu gihugu abafise amateka mukingira mpuzamakungu mugabo rero hakenewe kumenya iyo nkete yako kugira ngo bamenye uruhara rwa hahise mu Rwanda ruri uruhara rwa yeme mu Rwanda ruri kuko mu bisanzwe nubwo bari ku butaka bw'u Rwanda bari mu maboko y'amakungu nimba ayo makungu rero yizeye hahise nawe yemba kandi bagera amakambi ku munsi sivyo kuko n'amaweneje yanakorera yo sanga akorana ahembwa partenariat na hahise navyo tubimenye mbega mbaye haga ndakubaze ko tumaze amezi twumva impunzi ziri muri Tanzania zihohoterwa zigakubitwa imijugujugu bakabatasamura ko amazu bakayaturira bakabafunga none za ko ari bakibafungwa iyo sorti wayigize ryaje kuvuti Tanzania bajya abantu bafite amategeko mpuzamakungu abakingira none yemera gukora iki Tanzania hasi Tanzania gukora iki canka bari mu Rwanda bonyene nibo mpunzi zihari I don't know sinzi kuko iyo obsession ntayibonye kwijuje ntagyumvise kandi baratabaje barasemerera tubayeho nabi turagowe barabura umuntu abagarukirako amashuri barayugara mavuro barugara n'importe quoi ko tutakumvise zo kuvuga uti yemo HCR leta ya Tanzania izo mpunzi muri kuzifasha gute mugabo urasohotse kwera ko mbona musubwo bakasha kuza kubapiga kuko abarongo izo ntuze zo HCR zizayemera bana ayo mashirahamwe yandi bazoshengezwe mu bandi bajamwe imbere y'intahe bavuga bati ntibakoze igikorwa cabo ca protection ahubwo bafashije leta y'u Rwanda kuja gushorera urwaruka canke imisore mu ntambara zitari zabo kuko bahunze bagomba kuja kurondera protection ntibarone inzira kuja ku Rwanda puis bahunze bagomba protection from what kuko umva ko guhunga ari normal kuko ahubwo tubanza kuvuga bahunze kubera iki wewe uri kwitaho ngene babayeho hariya kandi muri ku butetsi mu Burundi kuko muto bashaka ko bagaruka bakaba mu mazu yabo urumva deja aho kubarondera ko bogaruka mu mahoro muri kubarondera ko muja gukontorora iyo bari puis izo manzo singira hase OIM uzoshinga muri sentare ya hehe urubanza muze gushinga kuri HCR na OIM na leta Tanzania yirukanya abarundi b'impunzi warushinze ryari gwitwa ngo ikimara utanguje ryari kintu kitokura kwa na dede ico rero bagomba kwetablisa bamenye responsibility y'umuntu wese yariyo mbayahaga rero afise umujinya mbayahaga imagine umuntu w'umupasseje neje tuma burya ntacemera abantu baba proti munyihanganire bantu munyihanganire ngo no munsi mvuye kuregize ba proti bugabo urashaka ko umujinya nk'uyu ku muntu agoye yahunze wicaye neza uri comfortable air condition the office ama communication ujya utakoze ufise imodoka igutwara kumbe na security yawe ukabona akantu kakagorwa kari ahantu mu nkambi bariko bajya ubugore n'ubuharagi butonoye cambo canyu nyene ukumva ko akuragisha ingo tosinzira ko uja kumudogwa naho yibereye ko uja gukontorora kandi kose agakora ubwo washe ntabwo umufise bamureka kwibaramanza ikindi cyaka sinzi ko waruzi yuko mu Rwanda muri ajya kambi za Mahama abakobwa bafatwa ku nguvu bagategwa mada abandi bakagirirwa nabi n'inzego z'umutekano canke abari muri zankera gutabara zabo sibyo abakobwa bo mu ntuzo mu Mahama okay iyi nisi yiri sensible shaka kuyivugaho cyane mugomba yahaga wowe uri umuntu w'umuvyeyi nyaza kufisa abahungu n'abakobwa ico kintu kuciyumvira gusa conyene nkaje mfise abana b'abakobwa n'abahungu banashaka amaso agomba gukoroka mwakwa mwego mutaza amagorwa ntimuzi ico kicaye cyo kuba impunzi nakuvuze ko ni no man's land n'ahantu
nuba ko nta n'amategeko ahari. HCR ifite amategeko mugabo nta bapolisi byo kuyamfonsiga. Rero tuma umva nko muri Tanzania bahohotewe bikomeye cyane peut-être sandute kusha mu Rwanda ko umukobwa umuhungu wundi muntu ahohoterwa mu nkambi no kubera nyene iyo situation iri ahantu hatagira amategeko hatagira ikibaraba kuko musanzwe bari mu gahinga ko muvuga muzosha mubera nka bamujeri mwagize bamujeri bari kubabera nka za gahini ku vyaha batakoze aho kumva impuhwe n'ikigongwe uti turabe ko abantu bogaruka mu Burundi bakiri bazima batahe babe mu ngo zabo mureke kubahohotera mureke kubibuka inyuma mureke kubica mureke kubakubitira urutoki mureke kubashyira ko ivyaha vy'abasekuruza n'abasekuruza babo n'abavyara babo wowe uri kwitwengera gusa ngo abana b'abandi bari gufata ku nguvu kumenga ni kuvuga ngo Manchester yatsinze Liverpool ukamenga no mukino wa football kubera iki nimufise empathy abantu bose kimaze ikintu cyo empathy cyo kwishira mu kibanza cy'undi muntu uri umuntu w'umuvyeyi ukumva nk'ico ucutangura kura abana biwawe ni umuntu afite empathy afite utuma n'icyo atangura kura agace yumva ikinyakije ikinyakiraza en fait. Bon, sawa. Reka mwembwe mwese meza reka kudoza isukari. Tuzosubira.